Ndabahamiriwe mwaramutse abakunzi wa BDI Info shimira wowe wese maze gukora subscribe kuri no channel sino bibagira gushimira wowe wese yamadufashije gukora partage kugira ngo ibiganiro by'iwacu bishikira abana bariya bari mu mihinga itandukanye. Uyu munsi fashe akanya kugira ngo tuyage nishurire rimwe abantu bagumye yambaza kuri kino kibazo. Bino bintu vya social media ni bintu bifasha ugwaruka gwinshi mu bihugu bitaye imbere cyane cyane nk'ibihugu bya Kenya, South Africa n'ibihugu by'inyuma ya Africa. Ababitanguye kera barateye imbere mbere bageze ku gwego rwo kusanga hagira ico baterereye mu bihugu canke mu mareta babasanzwe bavamo. Ego nivyo urashobora kubitangura bikagufasha mbere bigafasha umuryango wawe n'ubuzima bw'iwawe ukabironkeramwo uburyo bwinshi. Ariko benshi mu ba YouTuber dufise ngaha mu Burundi ntibakunda gutanga umuco neza kuri bino bintu. Abantu benshi bagumye yanyandikira inbox bambaza bro urashobora kudufasha natwe tukugura amachaneo bisabiki benshi nabagiriye explain ndabasigurira ukuntu byifashe ukuntu bigenda. Hariho na benshi batabitahuye nabo ntarose umwanya wo kubishura. Murazi yuko umuntu mu buzima umuntu afatirwa n'utuntu utunaturiye twinshi rutandukanye. Bino bintu yo kugira ubikore icambere na mbere nivyo nkeneye ko tuyagako. Bino bintu kugira utangure kubikora ibintu vya YouTube irahemba ifashije imiryango myinshi ariko ihemba bivanye n'ukuntu wakoze. None kugira ugire YouTube channel kenshi nico kibaza abantu bakunda kwibaza. Benshi baribaza yuko YouTube channel ari ugo creatinga gusa hama ukashitangura kujya amafaranga. YouTube channel bisaba ibintu byinshi kugira utangure kujya amafaranga kandi bisaba gukora cyane. Jewe ndafise urubuga rumaze imyaka 4 ntirurigera ruba na monetize. Ati rero kugira ntiriwe ndabarandira kugira rero nawe ugire urubuga nka runo YouTube channel itangure kuguhemba bisaba iki? Nta bintu byinshi bisaba icambere nuko ubu ufise email account. Iyo email account udashobora kwibagira password yayo hama ukacu creatinga ico bita page canke chaîne yawe ukayicreate. Ariko cyane nk'abarundi nk'umuntu ari mu Burundi canke muri Zambia kenshi ugiye kubaza abantu bakoresha bino bintu by'imbuga hari gihe akwaye ati emuga uri muri Burundi YouTube nihemba. Ico rero nico kibaza abantu benshi baca bakunda guhagarara ko kubera ko mu Burundi nihemba kandi tubona hari abantu bafise imbuga kandi babayeho none basha bahembwa bigenze gute. Mu Burundi ico badabasigurira neza nishobora kuguhemba mu gihe wayugururiye mu Burundi ugakoresha igihugu nyene cyo Burundi. Ariko hari ubundi buryo nkenenda kubarira ushobora kuyugururamo ukayicreatingira mu kindi gihugu atari Burundi kandi nubwo baba wibereye mu Burundi. Hari ibihugu bimwe bimaze kugirana amasezerano na Google nivya hanini ubirimo muri ivyo bihugu ushobora kugurura ukoresha ico gihugu nyene nk'ibihugu vy'u Rwanda, Kenya, Uganda, South Africa, DRC ndibaza naho nyene baruguruye Congo n'ibindi byinshi maze gutera imbere. Je ndakunda kuvuga ati Uburundi turacari inyuma kuko ntibara bijya n'ibintu by'amareta n'umutahe leta yinjizamwo kugira ngo ugwaruka gwabo dufate nk'ugwaruka nka twiga Barundi tuze duhagire akoyoko dukore bino bintu nka business. Urashobora rero kucurondera umuntu ufise nk'umugenzi wawe muri Kenya muri ivyo bihugu cyangwa Rwanda cyangwa Buganda cyangwa muri Amerika cyangwa muri mu France Buraya muri ivyo bihugu biteye imbere cyane ukamoya ati bro jewe ndakeneye yuko unyakirira pin amuco yinsubiza kuri WhatsApp nkeneye nguru akacane ariko biboneke yuko kugururiwe i Buraya uburi kurubura byugurura hari abantu bakwereka yuko ucuhindura ico gihugu hamukacurungikirayo ijya pin ashagujya nimero yiwiwe ukacuyikoresha ubwo nyene umeze go clicking ukabirungika bashamurungikira pin wowe nyene hariya nyene hamijya pin akaca yiguha ukaca uyishira hajya bagusavye yuko uyishira. Umaze kuyishirayo uba umaze kwemererwa gukoresha YouTube
ikintu kiba gisigaye n'igiki nukuronka abantu abasabo ucushaka ama video ukagerageza uburyo bwose ukaronka abasabone igihumbi babita subscribers ukaronka aba subscribers igihumbi hamaze kubakwiza haba hasigaye yuko YouTube itangura gukonta iba yatanguye noneho gukonta ubakwiza uko ushaka ama video arabwa cyane niko YouTube igenda ko ikonta ikintu bita watch time nico kiba gisigaye nico kinani nikikonda kugora abantu watch time ni umwanya bijya bintu byawe zijya video zawe zirabwa imashine za YouTube zozo ziraza ukuntu ziguma zibihindura uko video zirabwa cyane urashobora no kubikwiza kuri video imwe canke zibiri ivana uko niba yarabwe video zawe ari bisaba kushaka video ndende ku buryo abantu baziraba bakazimara canke ngufi bakaziraba bakazimara niho ucuronka watch time nziza ati none kugira baziraba bakazimara bigenda gute bisaba yuko baba bahaye ibintu bimeze neza by'akamaro ibintu bigirira akamaro abantu ntibarambirwa kubiraba mbega wowe ntibihora bishika ukavuga ati ingesubire kuraba ya ndimbo yanaka kubera iki irameze neza yari ihagaze neza nuko wowe rero ucagezwa gushaka ibintu bishobora kugirira akamaro abantu bigatuma baguma bagira itama yo kuguma baraba ivyo bintu byawe nuko hama watch time imaze gukwira ibihumbi 4 ubumaze kuba monetize kandi ivyo bihumbi 4 niyo abasabone igihumbi nivyo bihumbi 4 vya watch time bisaba yuko bikwiza mu mwaka utarenga umwe gusa kuko wihenze ugashira mu nzira cyangwa wihenze ukamara umwaka utarakwiza dufate nk'akarorero ugasanga uri mu 2008 cyangwa mu 3200 mu 2500 cyangwa 2800 umwaka ugahera ariyo masa ugezeko mu wundi mwaka ikiba update uzoshutangura 0 nico kibazo cya YouTube nuko biba bimeze hama ubikwiza ukaba monetize hama ucugenda ugakompleta ibisabwa baragusaba ikintu cha icindanga muntu kugira ukomplete neza bakagusaba boîte postale yiwawe kugira ngo bakurungikire ico bita AdSense pin ni biharuro bakurungikira kugira ukonfirme neza bakonfirme neza yuko amaze kumonetiza hama ukacubishiramwo bimaze kuyikurungikira hama ukacubyemeza akacagera rero uconnecta ya YouTube channel yawe na bank yari yose mu gihe ari international cyangwa atari international mu gihe uri umuntu uvuga ati genda kunda kugenda ushutegezwa gukoresha bank international ariko kenshi byiza ukoresha bank international kuko niyo ziba zizwi cyane apana ziga zindi ntonto kuko niho ushiramo kopeke aho urumva ubuvyishe nuko hama ukacutangura rero kuza urironkera amafaranga benshi bashavuga ati none muhembwa gute ku kwezi oya uhembwa bivanye n'ukuntu wakoze YouTube iroboza YouTube ukuntu zimeze zihemba umuntu bivanye n'ukuntu video ziwe zarabwe bivanye n'ibihugu kandi vyaziravye kenshi uzosanga iyi video zihazirabwa n'abarundi abanyarwanda abagande abanyamarawi usanga kenshi ntiziriho amafaranga menshi cyane kuko hajya iyo urabwa n'abantu bakoresha amafaranga y'agaciro ari hejuru cyane na YouTube yawe iguhemba amafaranga menshi kandi iguhemba menshi bivaye na video yawe ukuntu aba ari ndende none ganshuti yanje abantu igihumbi barakuravye bakoresheje mega zitangana n'ijana ry'amadolari akarorero bakoresheje imega zitangana n'ijana ry'amadolari YouTube ikikuramo bya bice by'iwabo hama nawe bakaguhemba bijya bice biba bisigaye niyo mpamvu rero kenshi nka twebwe uri kurakora video zo mu Kirundi zirabwa n'abarundi gusa yego birashika ugasanga ugiriwe bakukarabwa n'abarundi benshi baba diaspora bari nko mu migabane ya Buraya bijya birashobora gutuma YouTube yawe uguhemba amafaranga menshi bivanye na robo kubera robo zirabibona ishaka biri naco kugira video zawe zirabwe cyane bisaba yuko ushirako titre nziza ishobora gutuma abantu bavuga ati hinge turabe ino titre ivyo ivuga canke ugashirako foto ijya inyuma yo bikata thumbnail
nisimenga niko bayita neza mu Congereza sikirenga naje ibintu by'indimi sikirenga maze kwishira ko zaze ndusanga zihabura bacavuga dange twa bino bintu basanze bimeze neza fresh baca batangura kugushigikira bakaza baragukurikirana nuko hama ibindi bibaza abantu benshi bagumye bambaza ati none zijya foto wewe horushirako uzikora gute jewe nukuri nta bibuhinga bwinshi mfise nta bintu vya photoshoot nigeze nja kujamo je nkoresha application bita InShot niyo nkoresha haba mu gukora amafoto nibindi vyinshi hama nkaca ngerageza nkiga kuri tetere y'ibintu nkeneye gushirako nkayiposting abantu babikunze bakabikunda nanje se kuvuga ngo nuko mfise ubuhinga bwinshi jango nuko mfise abantu benshi oya ahubwo gusa nuko ngira novuga yuko mwebwe nyine mukwikira ama video y'uwanje ngira mu mwarabonye yuko runo rubuga rufise akamaro muca mubandanya munshigikira kuko jewe nabaye monetize mu kintu cy'ukwezi kumwe n'indwi zitatu nari bwakwize n'amezi abiri nukuvuga cyari ikintu ca mbere na mbere nabonye mu buzima urumva kuko no rubuga nigo mfise rugira kabiri ariko ndafise n'urundi rwa mbere nkoresha ku bintu by'ama vlogs byo gutembera ariko ubu naruhinduye mu Congereza nuko bimeze hama hari ayandi mategeko ya YouTube abantu benshi bataramenya ubu YouTube kugira uyikoreshe bisaba yuko ubu ufise video zishika kuri baita discatreve sinzi kwa discatreve 180 tubivuge uko 180 ubunini bw'iyo video mu gihe ziri munsi yizo ari ukuntu YouTube iri kwafata amachane menshi iyahagarika canke itayamonetiza kubera ko bari kubashira ko video zitakwiye bitasaba yuko ushira ko video iri mu 1080 kuduga hejuru 2K 3K 4K uko bibaye ngombwa na wike ukavise kamera ishobora kuba ishira ko video za 8K ukazishirako wike izo nzo video ubu YouTube iriko iremerera gushira kuri YouTube ikindi cya kabiri naco gishobora gutuma YouTube yawe datera imbere mu gihe ushize ko video ukaca uyiposting ubwo nyene uyirungikira abantu mu magroupe hariho irobo za YouTube nyinshi ari irobo za YouTube zisha zibona directement yuko wewe watanguye ku gutanga video yuwawe urumva wasanga recommendation ico bita recommendation wasanga bamaze kubona yuko wewe wamaze kuzirekomandira irobo za YouTube zose zazivamwo ugacho usanga video yuwawe ntigeze itangwa na YouTube kubera wewe watanyarutse kuyitanga hakiri kare ariko urashobora gukoresha intuzeye ukabiba kuko buryo umuntu aragora urashobora kubiba ukatangwa kuzipartaja intuzeye wawe ranking yawe itaraduka ngo ishike kuri 10 sur 10 kubera rank za video zimaze kuduka kuri 10 sur 10 video yawe ikihagarara subira kugenda nivyo nyene mba nkeneye nari nkeneye ko tuyagako ntama nimba ukeneye kugura YouTube channel nukuri pe na bintu bigoye cyane ni hamwe nyene abantu twamaze kuba nabi ariko uri nk'umuntu uri hafi y'uwanje contact y'uwanje nakunda kwishirako ku ma video ariko muri no misi nkunda kwishirako urashobora kuncontacta hama tugafashanya tukaraba ukuntu twese ufise idea canke uwumva bikunda ivyo bintu akabitangura nka business maybe urashobora kuba vise umugisha muri ivyo bintu canke kubera ibintu vya YouTube nasanze umenga ntibisaba experience oya urashobora kubudagira na experience ahubwo ugasanga abantu nyene baragukunze canke YouTube nyene ukamenga nyene ni ibintu Imana yagutaye kigavuga ati numugisha wawe reka tukurungikira ama video y'uwawe tuyatange tuyagire recommendation kwiyi hame abe viral ari abantu benshi bagiye barabitangura nko kunegrija basanga barashitse imbere barateye imbere nka bano twumva ngo ni ba iShowSpeed ba hariho bita iShowSpeed ndibaza muramuzi hariho n'umufana wa Ronaldo
hakabaho no wundi bita Mr Beast. Abona abantu urangiranwa ku mbuga bakurikiranwa n'abantu benshi ku isi, usanga binjiza amamiliyoni menshi ku kwezi bivanye n'amavideo yabo bashiramo. Jewe rero abantu benshi bagumye bambaza ati none wowe wakoresheje ubuhinga nyabaki ntiwigeze boostinga byagenze gute? Oya jewe sinigeze boostinga, nivyo bintu bya boosting ndavyumva nk'umugani, navyo nigeze nkora namba, kuko burya boosting nazo nyene burya umuntu boostinga ntuzomwiteko nabo bafise amafaranga. Boost n'amafaranga urashobora gusanga boost nk'imwe igutwara $10 nka 10, urumva $10 rero sugufyinata no buryo bwinshi nka mu Burundi $10 ni muri 65,000 cyangwa 75,000 menga muri amafaranga. Hana abantu usanga boostinga ku $50 cyangwa $100 bivana n'uburyo bufisi cyane n'urubuga rwawe ukuntu rurumeze. Nizere yuko twize byinshi nubwo twize ku kintu kimwe ariko tucize k'ibintu byinshi. Ukeneye kugura YouTube channel urancontacta nimba uri hafi tubifashanye tuvyugurura. Hama nimba uramaze kuyugurura ukabona videos wawe ntizigenda, gerageza urabe kudahora wihenda ku matitre uhora ushirako canke ku mafoto ajya yinyuma ajya umuntu ashikirako, uhora ushirako urabe yuko udahora wihenda, raba yuko udahora urungika upartaja video yiwawe ubwo nyene ugeze kuyi-uploadinga kuri YouTube. Hama ukeneye gukora editing bitakugoye ukoresheje telefone, bisaba yuko ufise application ibangutse cyane bita InShot. Uyirondera ntiwitora umva ngo ni kuri studio, uyitora muri Play Store yawe yo muri telefone yawe nyene, hama ukayinstalla hama ugakora. Murakoze cyane, reka nizere yuko buno butumwa bushikiye abantu benshi. Ndabakunda cyane. Thank you so much everywhere you are. Iyo muri ko munkurikirana hose muherereye, abankurikirana muri Burundi, Rwanda, Uganda, South Africa, Zambia, Mozambique, inyuma ya Afrika muri Europe na Amerika, mwese ndabakunda cyane. Imana ibandanye ibazigama ibarinda ibyo byose bibatesha intumbero cyangwa ibyo bibagirira nabi, kandi mubandanye murondera muronka sharp. Love you so much.